Neva hagati y'urupfu n'umupfumu kubera amajambo ateye isoni ndetse amajambo yuzuyemwo akagaye, aho akunze kwereka abarundi ko ari ibijuju ndetse agakunda kuvuga amajambo atabanje kwiyumvirira, akaba ari amajambo akomeretsa abarundi bato bato, agakomeretsa abarundi bari mu nzego z'umutekano, agakomeretsa ibihangange muri CNDD-FDD. Hakaba hari amakuru ariko aradushikira yemeza ko igihe Ndayishimiye atahindura imvugo amaze imyaka 5 akoresha, byanze bikunze akwiye kwigizwa ku ruhande, aho amakuru adushikira yemeza ko abarundi bamaze kurakara cyane ndetse bakavuga ko igihe bihanganiye Ndayishimiye ko agumya kubafata nk'ibijuju gihagije, ahubwo ko igihe cyari kigeze kugira ngo bereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko atari ibijuju ndetse bamwereke ko ibyo yahora avuga yabyihenzeho cyane, ndetse bamwereke ko burya atari buno, aho amakuru adushikira yemeza ko hari abarundi b'umutima bakunda igihugu bari mu nzego zitandukanye, yaba inzego z'iperereza, inzego z'igisirikare, inzego z'igipolisi ndetse n'abakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi, n'abarundi bato bato baba bamaze kwishira hamwe kugira ngo bashayure igihugu, ariko babanje kwigiza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye. Tabigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kugaruka ku butumwa buteye agahinda ndetse bubabaje cyane bwarugizwe n'umutambukanyi wa Generali Arengiyome Bunyoni, ariko akaba ari ubutumwa bwuzuyemwo umwiheburo ukomeye cyane, aho yasabye ashimitse Perezida Evariste Ndayishimiye kurengera ibibazo byose afitanye na Generali Arengiyome Bunyoni, akamutezurira akamuha uburenganzira bwo kujya kwifuza hanze, yashaka akazamufunga agarutse, dore ko Mukabunyoni yemeza ko amagara y'umushinga ntahe we ageze habi, ndetse akaba yavuze ijambo rikomeye ati Bunyoni araramuka aguye mu bitaro wanze ko ajya kuvurizwa hanze y'igihugu kandi atari amahera abuze, byanze bikunze amaraso ye azakujye ku mutwe kandi n'abana bawe n'umuryango wawe bose ayo maraso azabokame. Ndetse akaba yarangije avuga ko igihe Bunyoni atahabwa uburenganzira ngo ajye kwivuriza hanze, byanze bikunze igihe yabapfuye bizagira ingaruka zikomeye cyane ku muryango wa Generali Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku inyunyurana ndetse n'ihangana rikomeje kubera mu bihangange byo ku rwego rwo hejuru, kuva aho bamenyeye ko Ndayishimiye afise umugambi wo kubagandagura nyuma y'uko Generali Arengiyome Bunyoni yaba yamaze kuva mu nzira. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo akamaramaza mu gihugu cy'u Burundi. Ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birateye isoni. Abasirikare batari bakeya baridogera Ndayishimiye, abanyagihugu bato bato bakidogera Perezida Evariste Ndayishimiye, inzego z'umutekano zikodogera Perezida Evariste Ndayishimiye, abari mu mugambwe bakidogera Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza ku bihangange byamaze kumenya umugambi uhari, umugambi ugayitse wo kubagandagura, byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kugumana ubutegetsi ndetse no kubarana ubutegetsi igihe kirekire. Amajambo ya Ndayishimiye aratera abarundi isesemi, n'amajambo yo kubakomeretsa ndetse akaba ari amajambo benshi bafata ko ari amajambo aterwa n'agahimbo, aho akunze kwereka abarundi ko ari bivume, akabatuka amazina abaho n'atabaho, ndetse akaba yaraye avuze ibintu bidasanzwe ndetse byababaje abarundi batari bakeya. Evariste Ndayishimiye ngo yasanze abarundi ari imburabugirire.
Perezida Ndayishimiye yaraye avuze amajambo atangaje muri komine Bugendana aho yariko arashikiriza musitanteri mushasha nyuma y'imyaka atanga amatangazo ataco ashikako ku bijanye n'igitoro. Yaraye avuze ko igitoro cuzuye mu Burundi none ngo ubu naho habuze amasitasiyo aja kugitora. Mbe aravuga ko ayo masitasiyo adashaka igitoro agiye kuyafata ayagire aya leta, bene yo ngo ntibanakwiriye no kubaho, barakwiye guhita bicwa ako kanya. Muri 2022 igihe akura Bunyoni, Evariste Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro, mbere ati ntikizopfa gisubiriye kubura. Muri 2023 Evariste Ndayishimiye yavuze ko yubuye iyo gitoro kiva ko cahora kituzimba, none ko afise ubwato bwuzuye igitoro buriko buva muri Barirene. Mu nyuma yavuze ko igitoro c'u Burundi cuzuye i Dar es Salaam, habuze amakamyo yo kuja kugitora. Muri 2024 Evariste Ndayishimiye yavuze ko hariho umutegetsi akomeye muri leta yabujije ko igitoro gipakururwa i Dar es Salaam. Yavugaga yari Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, ngo nta mafaranga ariho yo kukiriha, niko ngo uwo mutegetsi yavuze. Ico gihe yavuga ko byose yabigundaguye ko igitoro kitazosubira kubura. Kuva mu ntango z'uyu mwaka havuga byo gutera amavoka menshi ngo niyo azotuma igitoro kiza. Haranavuzwe ubuhinga bukomeye bugiye gutangura ubwo guhingura igitoro mu maganga y'inkwavu. Ubu naho bubuse igitangaro gishasha, igitoro ninywa nawe ariko sitasiyo ntizishaka kugitora. Ninde yo kwemera ko abadandaza baronka ibidandazwa bakanka kubitora? Ntabyo tutazumvana uyu mu perezida. Abarwara amasitasiyo ni munyaruke mutore igitoro, ahandi ho ntimuzobandanya kubaho, koko abarundi nimbura bugirire. Abarundi bashobora kwihanganira umuperezida aguma abayagira bino bintu imyaka 5 bakongera bakihanganira kumara imyaka 3 arico gihugu conyine kitagira igitoro mw'isi nzima? Koko ni imbura bugirire. Nukuri aya majambo arababaje cyane kandi arateye isoni. Tugaruke ku basoda b'u Burundi bari guhura n'ingorane zikomeye cyane. Aba akaba aribo batangaje bwa mbere ko bagiye kwifatanya n'abarundi mu gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye bumaze imyaka myinshi bwarahonyeje igihugu. Inkuru itangaje, hari abasirikare bari mu gihano cyo kuba barubahutse gusaba agashara kabo. Hari abasirikare bahora bo kugwana muri Kongo bari bashikiye muri kampu Muzinda imbere yo kuja muri Kongo, bari baje bavuye muri Somalia. Bamaze igihe kinini bahenaniwe imishahara bakoreye muri Somalia, ntibatahuriyo amafaranga yabo yajanwe mu gihe Atimisi ivuga ko yatanze imishahara yabo. Amasoko yacu avuga ko bari barahiye ko mu nama General Prime Niyongabo yagira aje kubagagirisha kumubaza amafaranga yabo iyo yahashize. Icuka nticari ciza, inama ica irasiba. Igihano bano basoda bahawe ni ukuzunguruka Uburundi bwose n'amaguru. Amarwi adusumira abambere ejo ku mugoroba bari bashitse mu Ruyigi. Urugendo rw'igihano rurabandanya. Iri sibara koko ingabo z'u Burundi ziragiye muri Somalia zikora ibikorwa bikora inka zitahuka amahoro, ariko udufaranga zakoreye ntizabona namba, zica kurungikwa ubutaraririye mu ntambara ya Kongo. Zirayo n'amagorwa atagira izina, zirarokotse ziragarutse mu gihugu zisanga y'amahera n'ubu ntaraboneka. Zigeze zirabaza ngo iryo nikosa se muzunguruka Uburundi bwose n'amaguru mushaka iki? Ibi ni ibara rikomeye cyane. Ibanga rya gisirikare si coroshe, yamara abasoda barakwiriye kubahwa no kubahirizwa. Nta leta nimwe ikwiriye kubafata nabi gutya. Nukuri ibi birababaje kandi birateye isoni. Aba basoda bakaba bavuga ko bagiye kwifatanya n'abarundi babishaka mu gukuraho Ndayishimiye. Babasirikare bahanwa bageze Inkinyinya mu Ruyigi. Amagorwa bano basirikare barimwo ntagira izina. Kuva ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 2025 bahawe itegeko ryo kuva mu ikambi ya Muzinda mu ntara ya Bubanza yahahora bakazunguruka igihugu cose n'amaguru. Itegeko ryatanzwe na General de Brigade Eliandi Yizigiye batazira Muzinga, icegera c'umukuru w'igisirikare kigwanira hasi. Uyu nawe niwe yahora agaba ingabo z'u Burundi zigwanira muri Kongo. Izi ngabo ziri mu gihano.
icaha zakoze kiragoye gutahura. Benshi muri bo bahoze mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia, bamwe barabaye mu ntambara zitoroshe muri Somalia, bakivayo bashikira aho bita mu Kudubugu baza bumva ngo bagiye mu ngwano muri Kongo. Amahano baboneye ntawayavuga, barambitswe imyambaro n'ibendera bya Kongo, barahemukiwe ku rugamba, aho bagwana bagasanga abasoda ba Kongo bataye ibirindiro maze bakaraswa mu mugongo. Barishwe ku bwinshi, baragize inzara, baraririwe amafaranga abagenewe, barabonye abagenzi bishwa bagasangukira mu mashamba ya Kongo. Inyuma y'imyaka 2 bagwana baragarutse mu Burundi, basanga amafaranga yabo muri Somalia ntaraboneka, amafaranga yabo yo muri Kongo nayo ntayo. Niho bumva ngo General Prime Niyongabo agiraze kubagirisha inama, nabo bati harageze ko atubwira iyo yashize amafaranga yacu. Inama ntiyabaye, ahubwo haje ibihano. Bose bamwe bashika 506. Uburuhe burabishe, bamwe amaguru yarabyimbye nkuko mubona iyo foto, bamwe ibarato barataye byarabariye, bamaze kurara Imwaro n'Igitega, ejo baraye Ikinyinya muri Ruyigi, basanze atamazi ariho ntibasashobora no koga, bazira udufaranga baruhiye, bazira udufaranga twahaswe kubatwara ubuzima, udufaranga twabo turibwa n'abakuru, ntibigera bahabwa inyishu ku bibazo byabo. Kuba umusirikare w'igihugu ni iteka rikomeye, abarwara bariho kubera abasirikare babyemera, abanyagihugu bararyama bagasinzira kubera abasoda bemera kubagorerwa. Abasoda nibubahwe, abasoda nibahabwe iteka ryabo. Amakuru adushikira aremeza ko aba basoda baba barashavuye cyane, ndetse bakaba bari mu mugambi ukomeye cyane wo kwegeranya uburyo no kwegeranya abandi basirikare kugira ngo barabe ingene bakikuraho Ndayishimiye hakiri kare, kuko biboneka ko Ndayishimiye byose ari we ubyizingamitse. Tugaruke ku ikete riteye ubwoba ryanditswe n'umutambukanyi uwahoze ari umushiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni. Arababaye cyane kandi arashavuye, yandikiye ikete riteye ubwoba Ndayishimiye amusaba ko yo kwihangana agatezurira Bunyoni akajyanwa kuvuza hanze. Yamubwiye ko naho Bunyoni baba bafise byo batumvikana, ariko yarakwiye kubaha ubuzima bwe, ndetse amubwira ko igihe Bunyoni yagwa mu bitaro, mu gihe byananiranye ko bamujyana hanze, byanze bikunze amaraso ya Bunyoni azajya ku muryango wa Ndayishimiye ndetse n'abana biwe. Ibi byose bikaba byari babaje abatari bake. Iri kete Mukabunyoni yanditse ririko rirazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ariko akaba ari ikete riri kugarukwaho na benshi. Bamwe bavuga ati nimwumve ibyo mwakoreye abandi bati niba Bunyoni yarakoze ibyaha arakwiye kubahirizwa nk'umunyororo, agateka ke karakwiye kubahirizwa. Abandi bati ibyo Bunyoni yakoze uyu munsi Ndayishimiye ari kubigwiza na 5. Abandi bati nukuri Bunyoni natabarwe kuko ari mu bagejeje igihugu kure, kandi ari mu batumye igihugu kibasha kugira aho kigira, kuko imyaka amaze muri CNDD ni myinshi, kandi yaragiye azezwa amabanga ahambaye cyane ndetse akomeye cyane. Ibi byose biravugwa n'abarundi batandukanye, aho bamwe bavuga ko Ndayishimiye kwiye kumutezurira akajya kuvuzwa, ariko abandi bakavuga ko yarakwiye kumureka agapfa, kuko nawe abo yiciye muri Kave mu Gasekibuye atari bakeya, ndetse benshi bakemeza ko n'abari gupfa uyu munsi bose abari kubica nabo bizabagendekera nka General Arengiyome Bunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ikibazo gikomeye cyane, aho hasohotse urutonde rw'abajenerali bagombaga gukurikira Bunyoni. Mu bihangange ibintu ntibyoroshe na gatoya. Amakuru adusumira aremeza ko ibihangange biri gushaka gusenyura Ndayishimiye ku buryo bwiza cyane, ku buryo atamaraso azaseseka ku butaka bw'u Burundi. Icyo bikoze iminsi itubikiye byinshi, turategereje 2027 ko izagera Ndayishimiye agitwara igihugu. Ninanagera sinzi ko ibihangange bizatuma yongera kwitoza. Byose murajya mubikurikirana muciye kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.